I don't worthy. Man, ivyo ndiko ndakora birazana impact cyane. Am I doing the right things? Cyane ndabireke. Yesu natfase cyane gose. Ariko maze kumenyera ko nagira ubuntu n'Imana. Nkaronka iyo ngabire. Nkagirirwa n'ubwo buntu bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Bavyumva batavyumva ndavuga ubutumwa. Babishima batabishima ndavuga ubutumwa. Bafyonda batafyonda ndavuga ubutumwa. Uko bimeze kose ndavuga ubutumwa. Yesu natfase cyane. Hari abandi umunezero wabo ushingiye ku bantu bafyonze kajya kantu bakita ngwiki. Aka like, j'aime. Umuntu postinze video ukabona foto ukabona nta muntu, no kuri WhatsApp ugashira akaga foto ukabona nta muntu yashonze kwa gatima, ukaca wibaza ko batagukunze, ukaca wirirwa ubuza amahoro ngo wa postinze foto ngo nta wafyonza agatima. Uri mu biki? Imana dufashe cyane gose. Ninde wavukiye ngaha kugira ngo azara kubwira yuko bwawe bumeze neza? Nta approval y'umuntu numwe ukeneye yo kugira ngo wumve ko ibintu vya bimeze neza. Numwe akeneye kubanza kugushingira intahe kugira ngo wumve ko ibintu bya bimeze neza. Imana yo mwijuru niyagufasha ukagirirwa ubuntu bwo gusa neza, ugafata ko gafoto ugakora ivyo ukagashira habona, bagashima batagashima, endelea bandanya mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu natfashe cyane gose. Atangura gutinya. Yaranagize nubwo basibe wenyene na Elizabeth yasamye inda mu butama kazi. Atatangura kugira isoni avuga ne abantu babona mukecuru mfise inda baraza kuvuga ngo iki. Imana dufashe cyane gose. Atangura kugira isoni mu bantu bakabona ari karaganira yatwenze bakabona arirutsa gizuko agiye gucira. Elizabeth nimbura ucira mu bantu mere ukucira, Imana yakugiriye ubuntu. Mu izina rya Yesu Kristo turasenge umuntu wese yinjiye ngaha kugira ngo abone kugirirwa neza nawe kandi akogwe ko nawe ku rugezo rukomeye. Ijambo ryawe ribe ku muntu wese ari ngaha. Turagushimiye abo waremeye intahe zikomeye, turagushimiye abo wakijije indwara, turagushimiye ibyo wakoze. Wewe uko wari urejo n'umunsi ni kuri n'uyu munsi tukwiteze ko hari ibyo uza gukora kandi ugahindura ubuzima bw'abantu benshi. Iri jambo tugiye gusangira umuntu wese aza kuryumva, ubuzima butembe muri we, ubugingo butembe muri we, inyishu iboneke ku buzima bwiwe kwa masaha arengana mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen, amen. Mana ibahezagire cyane. N'ubundi turaza kongera tumara undi mwanya duhagaze, urashobora kwihangana ukabyaguruka tugasoma ijambo y'Imana. Mubanze muvyagire gato mwihangane wicare mu buntu bw'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana cadusoma mu kanya burandabira muri Luka igice ca mbere ku murongo wa 26 ugeze ku 34. Mugabo buraharaba ndakubwira uze kuhasoma. Imana dufashe cyane gose. Ndagomba dusangira ijambo ry'Imana rivuga ku buntu bw'Imana. Bwirira mugezi wati ubuntu bw'Imana. Ku buntu bw'Imana. Necessity of grace. Ubuntu bw'Imana. Hari umunsi umwe nigeze kwigisha ku buntu ariko navuze akanya gato kandi n'ubu sinza kuvuga umwanya munini. Na cyane yuko ntazampfa kuvuga ikintu atari Imana yavuganye nanje. Ndagendera cyane kuri agenda y'ijuru hamwe n'urutonde rw'ijuru na programme y'ijuru. Cyo gituma ntago ndumuntu agenda kicara akiyumvira ico aza kwigisha ko. Oya, ariko ndasenga Imana bivanye n'ico Imana yategekanje ku buzima bw'abantu nkayisiguza, hanyuma bivanye n'urutonde na agenda y'ijuru yategekanyijwe ku buzima bw'abantu, Imana ikavugana nanje. Yesu natfase cyane gose. Hallelujah. Icyambere bwira mugezi wa tubuntu bw'Imana. Umuntu wese ari exist, umuntu wese abayeho arakeneye ubuntu bw'Imana. Ubuzima butarimo ubuntu bw'Imana ni ikintu gikomeye cyane.
life without grace. Hariyo abantu benshi batemera ubuntu bw'Imana, ariko sinzi iyo utemeye ubuntu icyo uba ushatse cyangwa se uba ushatse kuba we, kubera no kuba umuntu akiriho n'ubuntu bw'Imana bwonyine buriho. Kubera yuko hamwe borondera umuntu bavuga ngo umuntu azogororoka neza niwe azobaho, birashoboka ko utoba ku gitigiri cy'abagororotse neza kugira ngo ushobore kuba ukiriho uyu munsi. Naho bovuga ngo umuntu wese azomera ukuntu bakagushiriraho byagezwe, bakavuga ngo umuntu wese atazokurikiza kino cyagezwe ntazomenya ubuntu bw'Imana cyangwa se ntazomera ukuntu. Birashoboka yuko utoshobora kuja kuri urwo rutonde, kuko nimba hari ikintu kimwe mu bigora abantu n'ibyagezwe. Naho ibyagezwe ari byiza, ariko kandi ibyagezwe nk'uko biri bivuga ntabwo ari byo bituma umuntu agororoka, kandi si byo bituma umuntu atungana. Ariko ubuntu bw'Imana Imana igirira umuntu nibwo butuma uwo muntu ahagarara neza kandi akabandanya atunganiye Imana. Ndinginga Imana yo mu ijuru kugira ngo uyu munsi guhereze ubuntu bwayo budasanzwe mu izina rya Yesu. Hari ijambo bitwa ubuntu, mu Cyongereza bitwa grace, mu Gifaransa ni grâce, mu Giswahili nehema, Kirundi naco n'ubuntu. Yesu natfashe cyane. Iyo umuntu avuze ngo ngirira ubuntu, what are you trying to mean? Imana yagiriye ubuntu umuntu niki, biba byagenze gute? Niko ubuntu bukora mu buzima bw'umuntu. Niko umuntu adafise ubuntu adashobora kuronka. Umuntu atari ku buntu amera gute? Umuntu nawe ari ku buntu bw'Imana nawe bigenda gute? Imana yo mu ijuru iguhereza ubuntu budasanzwe mu izina rya Yesu. So icyambere, definition cyangwa se gusigura gatoya ubuntu ni koroha cyangwa the smoothness cyangwa se effortless, kutagira uruhare cyangwa se participation y'ikintu runaka muri movement y'ikintu runaka ugomba gukora, cyangwa se mu kintu runaka uri kurakora, cyangwa se n'ubushobozi Imana ishiraho butuma ibintu byoroha cyangwa se bigakogwa we utabigizemo uruhare, ata participation y'ubushobozi n'inkomezi wakoresheje kugira ngo ushobore gushira mu ngiro ikintu runaka cyangwa ikintu runaka gishobore gushirwa mu ngiro. Ndasubiramwo, ubuntu bw'Imana ni ubushobozi Imana irekura, cyangwa se ubwoko bw'ubushobozi, cyangwa se ubwoko bwa presence y'Imana. Imana irekurira ku buzima bw'umuntu, bigatuma umuntu abona koroherwa mu gikorwa ariko arakora, atabigizemo inkomezi nyinshi n'uruhare rwinshi cyane, ariko akabona icyo gikorwa yari karakora kiroroshe kandi atakigizemo inkomezi nyinshi, bikamushitsa ku kindi kintu runaka. Mu majambo makeya, ikintu cyose ukoze kitari mu buntu bw'Imana birashoka ko gishobora kutakorohera. Umuhamagaro wawe wose utari mu buntu bw'Imana birashoka ko ushobora kumara imyaka n'iyindi ugigomantariye utaroroha. Urugo rwawe rutabaye mu buntu bw'Imana birashoboka yuko ushobora kuzomara imyaka yawe yose y'ubuzima uforsa urukundo, uforsa ibintu byose, nta koroherwa, nta smoothness, hamwe n'ubushake bw'umuntu gukora ikintu utarinze kumubwiriza. Ibintu byose uzokwama ubiforsa, ubikora ku gahato, cyangwa se babigukorera ku gahato, ukingingira urukundo kugira ngo bagukunde, ukingingira ubufasha kugira ngo bagufashe, ntiwigere ubona koroherwa na gatoya. Ariko umuntu wese Imana irekuye buno bushobozi bw'ubuntu ku buzima bwiwe, azabona abantu rimwe na rimwe bamukorera ibintu yabona ko byari kumugora cyangwa atari kwishobora, akabona birorosha imbere yiwe. Azasaba ikintu cagora abandi, akabona imbere yiwe kiroroshe. Azasaba ibintu byaboneka ko bidashoboka, akabona imbere yiwe birashobotse. Azakora ibintu abandi babona umenga bizomara imyaka n'iyindi, kubera ubuntu bw'Imana bukorosha ico gikorwa.
iyo ubuze ubuntu bw'Imana ikintu kirateba, process zose zirateba. Iyo ubuze ubuntu bw'Imana abantu bose barateba kugutahura. Iyo ubuze ubuntu, when you are lacking grace, iyo udafise ubuntu ibintu byose uzobiforsa kandi nta muntu azopfa kugutahura anyhow. Uzokoresha umubiri, ukoresha ingufu, ukoresha ibintu byose kugira ngo ugere ku kintu ushaka, ukigere ko warushe, naho nzi neza ko ikintu cyose umuntu akigera ko yarushe, ariko apana kuruha komtere kwa kuruha ubona umenga wakoresheje ingufu zose nizo wari kureserva ubikiye ikindi kintu ugasanga wazishize ahantu kandi bitari biri ngombwa. Ariko iyo umuntu afise ubuntu bw'Imana, ijambo rimwe rigira uburemere bw'amajambo 10,000. Ijambo rimwe rigira uburemere bw'amajambo yovugwa indwi yose. Ndasenga Imana yo mu ijuru, umuntu wese ari ngaha imutire ku buntu bwayo bituma ubuzima bwiwe bworoha mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Iyo ugiye gusaba akazi nta buntu bw'Imana buri hejuru yawe, ikiganza cyo koroherwa kiba kure y'ubuzima bwawe. Iyo uri mu kazi nta buntu ufise, ibintu byose birakomantara, abantu bose barakwanka, abandi ntibahuze nawe. Ariko the person with grace, umuntu afise ubuntu, ahantu hose ageze baramuhurumbira, kandi ahantu hose ageze ibintu biramworohera, kandi agira impemu yo kwinfluensa. Ndinginga Imana yo mu ijuru iguhereza ubuntu bwayo butuma ibintu by'ubuzima bikorohera mu izina rya Yesu. Uzosaba bikorohera mu izina rya Yesu. Imwemu yose yoshira kure yawe ubuntu ije kure yawe mu izina rya Yesu. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana rero, bene data, umuntu wese ari hano, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, I beg you and I please you, it doesn't matter how beautiful you are when you are lacking grace of God. Ubwiza bwose wogira udafise ubuntu bw'Imana bugupfira ubusa. Abantu bose womenyana nabo udafise ubuntu hejuru yawe. Mushobora kumenyana ku izina ukamubusaba ubufasha bakakumvira ubusa, cyangwa se bakakubona uri kurasonza bakakuraba inzara ikakwica ntihagire n'umwe aguha amafaranga, bakayatanga bagagaburira imbwa, bakagaburira ubuyabu bukajya neza, ibyo kujya bakabimena, kandi we uhari, kandi babona ko ushonje, kandi babona ko ufise ingorane, kandi ari abantu bategerezwa kugufasha. Bamwe n'abamuka basaba amafaranga bayafise, ariko bakabura ingufu n'inkomezi zo kuyarekura ngo bayaguhe kubera atabuntu ufise hejuru yawe. Abandi nabo kabinginga ngo baguha akazi, rimwe na rimwe bakabona ko kazi wo gashobora kandi unagakwiriye, ariko bakabura inkomezi zo kuvuga ngo tangura. You are lacking grace, nta buntu bufise. Ariko iyo umuntu afise ubuntu, abantu bashobora kukwegera bagatangura kugupropose ikintu mbere yuko unatanga kukibasaba. Imana yo mu ijuru iguhereza ubuntu bwayo mu izina rya Yesu. Bangaye bari hano biteguye kwakira ubuntu bw'Imana? Hallelujah, hallelujah. Yesu natufashe cyane. It doesn't matter how degrees you have, ama degrees yose ufise, ama certificate yose ufise, impamya bushobozi zose ufise, amashuri yose wize, ama certificate yose wakiriye, nibura ubuntu bw'Imana uzozibika mu nzu zigusazane, cyangwa subure ubuntu bushobora kukwinjiza mu miryango runaka. When you are lacking grace, the smoothness is absent. Ubuzima bworoshe hamwe n'imiryango yuguruye iraja kure y'ubuzima bw'umuntu. Ariko umuntu wese afise ubuntu bw'Imana, umuntu yoroherwa vuba. Rero we uri hano mwene data, utitaye ku mashuri ufise, utitaye ku certificate ufise, utitaye ku bwiza bwawe kumbura kubona kuri mwiza, utitaye ku myaka yawe, utitaye ku nkomoko yawe naho uvuka, utitaye ku kintu na kimwe ku buzima bwawe,
struggle for the grace of the Lord. Rondera ubuntu bw'Imana. Inginga Imana iguhereza ubuntu. Inginga ubuntu bw'Imana bugendane nawe. Inginga ubuntu bw'Imana bugendane nawe ahantu hose ugiye. Ibintu bizokoroha imbere yawe. Naho niwabura ubuntu bw'Imana, ibintu bizogorana. Sivuze ko bitazokunda. Bishobora gukunda kubera ko wakoresheje inkomezi nyinshi, ariko ntibyorohe ku rugezo byategerezwa korohamwo. Ariko ubuntu bw'Imana iyo bubaye ku buzima bw'umuntu, ibintu biroroha. Dusomere rero muri Luka igice cya mbere umurongo waho wa 26. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Duhagurutse twubashye ijambo ry'Imana. Gaburiyeli abwira Mariya yuko azobyara Yesu. 26. Iyo. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana ku gisagara cy'Galilaya cyitwa Nazareti, ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari aramubwira ati n'amahoro, ugiriwe ubuntu, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanye yariyo. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve uzosama inda, ubyara umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba umukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose. Eze kuri 34. Kandi umwami Imana azoma intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzoshira iherezo. Mariya abaza umumarayika ati ibyo bizoshoboka bite, ko ntaramenya icitwa umugabo? Sindamenya icitwa umugabo. Imana idufashe cyane. Hepfo gato awageje kuri 34. Ego. Nta kibazo sa muvyagire. Imana ibaho umugisha. Hallelujah. Hano turabona Mariya yicariye mu gisagara, nta makuru afise, ariko ubuntu bw'Imana bwamaze kumuzako. Yicariye ahantu ntiyasenze ngo asabe Imana yuko imuhitamo kari wabyara Yesu. Yicariye ngaho, ariko ubuntu bw'Imana bwamaze kumuzako. Yicariye hariya ntiyahamagaye marayika Gabriel ngo aze, ariko ubuntu bw'Imana bwamaze kumuzako. Yicariye hariya ntiyasabye Imana ngo iburungikire ngo marayika mu buryo runaka, ariko ikimenyetso cy'ubuntu bw'Imana kiba cyamaze kumuzako. Ijuru ricari mwiyumvirako. Iyo ubuntu bw'Imana bubaye hejuru y'umuntu, Imana yo mwijuru ituma umuntu yiyumvirwa ko no mu byo atategekanya, no mu byo atari yasabye, no mu byo atari karasengera. Ubuntu bw'Imana buraca inzira kandi bukugurura imiryango no mu byo utari kurasengera. Ndumva mpemu yera nyemeza ko hariyo umuntu ari ngaha, hariyo ubuntu bw'Imana igiye kurekura ubuzima bwawe. Warakoresheje inkomezi zawe biranka, warakoresheje amashure yawe biranka, warakoresheje amajambo yawe biranka, warakoresheje abo muzinanye biranka, warakoresheje abavyeyi wawe biranka, warakoresheje icongereza n'igifaransa wize biranka, waragerageje gukonvenka biranka, waragerageje gukonvenka ntivyakunda. Ariko ubuntu Imana igiye kurungika bugiye gutuma hariho imiryango mishasha yuguruka ku buzima bwawe. Narinzi ngo hari umuntu yakiriye ubuntu ari ngaha we. Hallelujah. Ubuntu bw'Imana iyo bubaye ku buzima bw'umuntu, ushobora kubona wa muntu wacira imanza uvuga ngo ujya ntiyohezagirwa, uvuga ngo ujya ntiyotunga imodoka, uvuga ngo ujya ntiyo Imana, uvuga ngo ujya ntiyokizwa, uvuga ngo ujya ntiyogera kure, uvuga ngo ujya ntiyomera ukunuku nuko. Ariko iyo Imana ikugiriye ubuntu ugasanga wa wundi yitwa Nyarucari niwe Imana ikuye mu ihanga rikomeye cyane, ugasanga wa wundi bavuga ngo azopfa nabi niwe Imana ihinduyemo umukozi w'Imana kubera yagiriye ubuntu atabisabye. Ubuntu bw'Imana yo
mu ijuru buguhereza ikintu cyaboneka nkaho umenga ntukimerita, byaboneka nkaho umenga ntugikwiriye, byaboneka nkaho umenga ntacyo woshobora. Ariko Mana yanje we, abantu biteguye kwakira ubuntu, iri koraniro Imana yambariye ngo igiye gushiraho ubuntu, ihagurutsa abatari ku bwawe, igiye gushiraho ubuntu, ivugisha abatari kuvuga ku bwawe, igiye gushiraho ubuntu, ihagurutsa abahaguruka ku bwawe. Imana ishire ubuntu. Haleluya, haleluya. Ubuntu bw'Imana iyo buvuze ikintu, nta kindi kintu na kimwe abadayimoni basubira gusubizamo. Iyo ubuntu bw'Imana buze ngo igitangaza kibeho, igitangaza gitegerezwa kubaho. Iyo ubuntu bw'Imana buze ngo ibintu bibeho, ibintu bitegerezwa kubaho. Iri koraniro ry'uyu munsi ni iry'abantu baza kwakira ubuntu bw'Imana. Ntabwo bikwiriye, ntabwo bibereye, n'abiwanyu ntababironse, ariko ubuntu bw'Imana burabuguhesha. Abantu bavuga ko imyaka yawe idakwiye, ariko ubuntu bw'Imana burakwiyumvira ko kandi burabugushira ko mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ikurinde kubaho ubuzima budafite ubuntu. Life without grace. Yesu natufate cyane gose. Hallelujah. There is a higher gifts. Hari ingabire zimwe na zimwe Imana yo mu ijuru ishira ku muntu. Umuntu amasengesho asigara akora abarayo kubagara, kurima, kubagara neza no kubagarira izo ngabire kugira ngo ntihagire ibintu zibinyoha. Ariko ubuntu bw'Imana bukaba hejuru y'umuntu akagirirwa iyo ngabire. Bangahe bavutse batameze nk'uko umeze uyu munsi? Bangahe bapfuye bishwe n'icayahatswe ku kwica wa munsi? Ubuntu bw'Imana nibwo butumye ukiriho uyu munsi, kandi ubuntu bw'Imana bwaguhisemwe mu bandi. Ninda zingana gute zakorotse, urazi inda zavuyemwo, urazi zitabayeho, ariko wowe Imana ikaguhitamwo. Satani yagomba kukwica, Satani yagomba kukugirira nabi. Abo mwaganye ku gitanda kimwe uyu munsi bakaba batakiriho, abo mwiganye mu ishure rimwe uyu munsi bakaba batakiriho, abo mwasangiye. Niki wahaye Imana? Niki watanze ku Mana? Niriye sezerano abandi batari bafise ryatumye bagenda, wowe urasigara? Hari ubuntu bw'Imana Imana yakugiriye, kandi ubwo buntu bwayo ntago wabugeze ubigiramo uruhare, ariko nico bita insiguro y'ubuntu. Haleluya. Nababwiye ubuntu ni ikintu utagiramo inkomezi, ni ikintu udashiramo ingufu na kimwe nimwe kugira ngo kibeho. Yesu natufase cyane gose. Haleluya. Hariho ubuntu buje guhindura amazina y'abantu hano. Hariho ubuntu buje guhindura amazina y'abakobwa hano. Hariho ubuntu buje guhindura amazina y'abagabo hano. Hariho ubuntu buje guhindura amazina y'abakozi b'Imana hano. Hariho ubuntu buje guhuza abantu n'abandi hano. Hariho ubuntu buje gutereka abantu ahandi. Haleluya. Ubuntu ntugire ngo ni ibintu uvunikira ijoro n'umurango. Oya, uyu munsi ntago ndiko ndavuga ibintu umuntu avunikira. Ubuntu bw'Imana ni cya kindi ushobora kurabuka bwa Imana, narinde nari iki kugira ngo ushobore kunkorera ikintu nk'iki. Jewe ninda n'indesho nka Mefiposete ari inyuma y'igisagara, kandi yaramugaye amaguru, nta kimuga cemerewe gushika mu gisagara hagati, nta mahirwe afise yo kugera mu gisagara, ubuzima bwiwe busa nk'ubwapfuye. Ariko mu ijoro Imana iramwiyumvira kwimugirira ubuntu, iravuga ngo Mefiposete, ndakugiriye ubuntu, utegerezwa kwicara ku meza ugasangira ku meza imwe n'umwami. Mefiposete ntabyo yasengeye, Mefiposete nta shikanwa yatanze, Mefiposete nta kimazi yari yatanze, ariko ubuntu bw'Imana buramwiyumvira ko bushira mu ngiro ico bwari bwategekanyije. Ndinginga Imana yo mu ijuru imanura ubuntu. Haleluya. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe, hari ibintu bimwe na bimwe Imana kugira ngo ibikore mu buzima bwacu bisaba ko ibikoresha ubuntu bwayo, kubera ko hari abantu Imana irinze kubacako kugira ngo duhezagirwe tutopfa dushikiriwe, ahubwo boba inzira yo kutwugarira atahanu na hamwe twoba tugeze. Yesu natufase cyane. Hari ibintu Imana yo mu ijuru bisaba kugira ngo bikunde ari ubuntu bwonyene. Ikavuga ni
ninabicisha kuri runaka aramugirira ishyari, ninamucisha kuri runaka aravuga ngo rindira ntiharagera, imyaka ibanze yegera imbere abanza ateseke, ninabicisha kuri runaka araza kubibroka, ninabicisha hanaha araza kuvyugara. Imana ikacishiraho ikirere c'ubuntu hejuru y'ubuzima bw'umuntu, atanumwe ibajije, atanumwe iciyeko, atawigishije inama, atawirinze gusiguza. Ubuntu we! Haleluya! Haleluya! Ndinginga Imana yo mwijuru abiyumvira bose ko bokugara imiryango y'ubuzima bwaho, Imana ihagurutse ubuntu butandukanye n'ubwo bari biteze, kugira ngo ntibagire ububasha bw'imiryango yawe. Kandi Imana ibicisha ahantu batazoshobora kuronka inkomezi zo kuvyugarira, kandi Imana ibitereka ahantu batazoshobora kugira inkomezi zo kubimanura hasi. Umuntu avuga ngo ubuntu. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya! Hariho abantu Imana ibaza ngo nitezuwera ndamugira umukozi w'Imana, ntago bari kuvyemera. No, ariko Imana iranyitegereza, irandaba, ibona ko bikwiriye, irabira ubuntu bwayo, iravuga ngo genda usengera abagwaye bakire, iravuga ngo genda usenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Haleluya! Iravuga ngo genda uvuge gukomera kwanje, iravuga ngo genda mu muhamagaro wanje, vuga ngo ubuntu. Hari abantu Yesu iyababaza ngo none Paulo ndamuhindura umukozi waje, niyabaza intumwa za Yesu bane oya, Paulo umwicanyi yaratumaze, yaratwishe, yatugiriye nabi, yarisha abana Mana banza umuhane base, hanyuma uzobone kumuhamagara ubanza umwigisha. Ariko Imana yo mwijuru iraraba Paulo ibona ni kinyamafuti, iraba Paulo ibona ntakwiriye, iraba Paulo irirengagiza abakozi bayo, irirengagiza ba Petero, irirengagiza n'abigishwa. Iravuga ngo Petero nago ngiye kukubaza, ariko Paulo namubonye namushimye, ndamugiriye ubuntu, ndamuhaye ingabire y'agakiza. Kandi uwo yari ari umuntu cyane, uwo yari umuntu mubi ku bwoko bw'Imana ico gihe, niwe muntu yanditse ica kabiri c'isezerano rishasha ryose. Imana yo mwijuru ikugirira ubuntu kandi bugukoresha ico abantu batari bakwitezeko. Nta muntu yotera haleluya. Mani dufashe cyane gose. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga ibidashoboke bana b'abantu imbere yawe. Ubuntu bw'Imana butuma umuntu atamerita ikintu, umuntu yasa nk'udakwiriye, umuntu yasa nk'utabereye, bukamwiyumvira, bukaza bukamucungura, bukaza bukamukoresha. Jewe nariki kugira ngo uyu munsi mbe mpagaze imbere yanyu ndiko ndababwira ubutumwa bwiza n'ubuntu nagiriwe n'Imana. Hari ahantu Imana yagutabariye atavyo wari ukwiriye, ariko ubuntu bwayo. Haleluya! Imana yambariye ngo tugiye kwinjira muri saison, tugiye kwinjira mu bihe. Hari abantu bari hano bagiye kwinjira muri saison y'ubuntu, bagiye kwinjira mu bihe by'ubuntu, bagiye kwinjira mu minsi y'ubuntu. Ratepelebrosataka, aho uzobona umuntu akuzaniye amafaranga ukuntu igituma yaguhaye, aho uzobona umuntu akwiyumvira ko afise abiwabo nabo bavukana nabo bakomoka mu ndwi imwe, yabashize ku ruhande kagufasha nkaho umenga ntabi waba afise. Imana igiye gushara abantu bakeya bariko baravyizera kandi bariko baravyakira. Hari abantu Imana igiye gushira mu gihe c'ubuntu. Nta mudayimo ashobora kugwanya ubuntu bw'Imana, nta murozi ashobora kugwanya ubuntu bw'Imana. Umviriza igituma abadayimoni badashobora kugwanya ubuntu bw'Imana, kubera naho umuntu atababoneka nk'aho akwiriye, ubuntu bw'Imana buraza bugatuma aboneka nk'umuntu akwiriye. Inyuma yo kuboneka nk'umuntu akwiriye, bukaca bumwinjiza mu muryango w'umugisha. Imana yo mwijuru, haleluya. Read the Bible, soma Bibiliya. Nta hantu na hamwe tubona umuntu yari ahagaze neza ariwe muntu yagiriye ubuntu. Abari mbohe bari babonye
baboshwe niba Imana yagiriye ubuntu igatuma bidegemvya inyuma yo kwidegemvya ikabahezagira. Abari abasambanya, abari abanyabyaha niba Imana yagiriye ubuntu ikabagabira ingabire y'agakiza hanyuma ubuzima bukabandanya. Abari abasuma, abari ababeshi, abahiga abantu b'Imana, abapinga Kristo, abatemera Kristo niba Imana yagigirira ubuntu, ababoneka nkaho badakwiriye, ababoneka nkaho ari inkengerwa, ababoneka nkaho ari insuzugurwa, ababoneka nkaho badakwiriye. Umviriza ndakubwira akantu kamwe Mpwemu Yera ariko arambwira. Reka abantu bagutoneka n'abagutuka n'abakubwira ko atatushoboye kandi atahuzogera babandanye babivuga, ntubidogere, ntubabuze, ntubahagarike, bariko baraprovoka ibise by'ubuntu bw'Imana. Tela haleluya. Umviriza kano kantu kihishurirwa. Niwabona abantu bakubwira ngo ntatushoboye, niwabona abantu bakubwira ngo ufite imyaka mikeya naho wogera, niwabona bakubwira ngo warashaje nibishoboka, niwabona bakubwira ngo nta uzogera kubera aho wavukiye, ukuri nuko umeze, barigise icazoba ari ikimenyetso c'igise c'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana buza buriko buri downloadinga kugira ngo bumare amaze kandi butume bahindura imvugo. Haleluya. Nta muntu ari ngayo tera haleluya. Reka bavuga ko utazovyara babandanye kuvuga. Ico ni igise c'ubuntu bw'Imana. Imana yo mwijuru igiye kwihagurukira yironderera inzira kubera ubuntu bw'Imana. Iyo bugwiriye cyane ku muntu, umuntu ntagasubira kwikorera ategerezwa gukora. Hanavuga ngo ndananiwe, I give up, I surrender. Mana ndakwingize, simaramare, sintetegwe. Fasha hajya nyene niho Imana icimwitegereza ikabona ko bukwiriye ikarekura ubuntu ku buzima bwe. Vuga ngo ubuntu bw'Imana. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Tuzobaho ku buntu bwe, tuzobandanya kubaho ku buntu bwe. Abana bawe bazokwiga ku buntu bwe, uzoronka akazi ku buntu bwe, uzotera imbere ku buntu bwe. Grace. Hallelujah. I didn't do anything for me to be here. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hamwe novuga ngo I fought a very big fight. Nagwanye intambara yo kwizera kugira ngo dukorere Imana nkuko turiko turayikorera, ariko ari uko nabanje kugirirwa ubuntu n'Imana no guhamagagwa nayo. Yesu natufashe cyane. I was a thief, nari umusuma, nari umubeshi, nta rukundo nagira go gukunda Imana by'ukuri, but the grace of God found me. Ubw'Imana buransanga, buramfata ukuboko, burangirira neza, bumpindura uwo kwizera, bumpindura umwana w'Imana. Imana yo mwijuru irekura ubuntu bwayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka kwiraba ngo wishingira karimbi. Hari ubuntu bw'Imana butuma umuntu arengana karimbi. Reka kwiraba ubone kudakwiriye. Hari ubuntu bw'Imana butuma umuntu akwiriye. Reka kwiraba, reka kugendera ku majambo bariko barakubarira. Ni waguma uhagaze ku majambo bariko barakubwira uzohusha intumbero yawe. Wizere gukora kw'Imana, wizere n'ubuntu bwawe. Haleluya, haleluya. Urenganya mu gitondo bakubwira amajambo, ku mugoroba bakakubwira yandi, mu gitondo bakakubwira yandi, ku ma message kuri telefone, every time texting messages of discouragement. Umwanya wose bakwandikira ama message y'icantege n'icavuto. Bandanya kwizera, ubuntu bw'Imana buzokorosha kandi buzogucira inzira. Ndabona abantu muri kuno kwezi tugiye kwijiramo kwa gatatu, tuzotangura muri iyi ndwiza. Hari abantu bazobonekwa ku buntu bw'Imana mu kibano cyaba, amateka yabahinduke, aho bigira amashure yaba, amateka yabahinduke, abari barabavuze amajambo, amateka yabahinduke. Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyubaha, ibindi ntibikureba. Reka piano, reka piano.
Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose uyubahira. Uko waba uri kose ibindi ntibikureba, wewe kemo. Haleluya. Imana idufashe cyane gose, Imana idutabare cyane. Imana irahaba Mariya, Marita. Irabye Marita wo kwa Nuzeya wo kwa Lazaro, araze yari umumaraya, birambwira ngo yerera mukuyemwe abadayimoni bakomeye cyane. Aramuraba ari umumaraya, Imana imukurako iyo, Yesu amukurako iyo mwemu mbi, iyo dayimoni yarera muboshe. Abantu batangura kumucira imanza. Yesu usomye na Bibiliya, Yesu yarafitanye umubano wihariye na Marita. Hari ukuntu baza baganira aje kuraba Lazaro. Yesu yazagani. Imana idufashe cyane. Ari n'igihe Yesu yagira motive ko aje kuraba Lazaro, mugabo aje kwiganiriza Marita. Baraganira cyane, birivuga ngo yari umucuti naho Lazaro yari umugenzi wiwe. Marita nawe yari umucuti we wa hafi, kandi Marita yarazwi nk'umupagani muri quartier akomeye cyane. Ariko Yesu amugirira ubuntu bw'Imana bugusanga ahantu wambaye igitutsi cyose, buguhereza ikintu gisa nkaho utari ukwiriye kandi utari umenyereye. Tera haleluya. Mana idufashe cyane gose, Yesu nadufashe cyane. Hari igihe Mariya wo kwa Marita nawe nyene yazaza agasanga Marita aho koza udusahani yasamaye, bariko baraganira na Yesu. Baratebana cyane. Imana ikugirira ubuntu bwo gutebana n'abanyamavuta mu izina rya Yesu. Narinzi ngo urabyizeye uteye haleluya. Imana idufashe cyane gose. Muri kake bakavuga ni Yesu nawe ni umukozi w'Imana, aratebana cyane na Marita. What is going on? Imana idufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Ko batebana gose na Marita, baguma baganira, ariko Yesu yari karashaka umutima wa Marita, kandi ari kararondera umutima wa Marita, kandi ibyo yararondera yarabigezeko. Imana idufashe cyane gose. Ubuntu bw'Imana busanga Marita asa nk'udakwiriye. Saho honyene hari na wa muntu yari yakoze icyaha, bavuga ngo bamutera amabuye. Hageze umwanya wo kumutera amabuye, Yesu ahageze aca yandika hasi. Nta nubwo yavuze, yandika hasi ngo utarakora icyaha ari we muntu abanza kumutera ibuye. Hari abantu bazi guca imanza gusa, gutosora igitosi cyo mu maso y'abandi cyabo. Wewe bazamugeza wewe wawe wagikuyemo. Man dufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Hey naka muririmbyi runaka, hey mukozi Imana runaka na exagere arakabya. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Yesu yandika hasi utarakora icyaha n'abari bamubanzi bwe. Uwa mbere araraba yibuka ko ejo nawe yinjiye mu nzu y'abandi ariko ntibamubonye, ataragenda. Undi araraba yibuka ko ejo ari icyaha yakoze ariko amufashe kubera igisuma n'icyagize gute. Namubonye ataragenda. Yesu yunamutse ugasanga bose bagiye. Wa wundi yagomba gutegwa amabuye agirirwa ubuntu n'Imana, ubuntu bw'Imana. Oh haleluya. Haleluya. Hari umuntu ashobora kubazi neza yuko ivyo bintu ahubwo ayo mafuti n'ayo manyanga ayakora no gusumba uwayo, mugabo ugasanga niwe wa mbere ngo birateye isoni, biramara maje akaba yizi neza. Kari we muntu wa mbere, ariko Yesu we wamuravye akavuga ni yo ubuntu bw'Imana, ubuntu bwanje buraguhobere. Umuntu wese ari hano, Satana amazimisa abuza amahoro, amwagiriza ibyagirije, amwagiriza ibyaha, amubwira ko atahariwe, amubwira ko atazoharigwa. Hari ubuntu bw'imbabazi uyu munsi, hari ubuntu bw'amaraso ya Yesu, hari ubuntu bw'urukundo rwa Yesu. Wakira ubuntu bw'imbabazi z'Imana, wakira ubuntu bw'urukundo rw'Imana. Imana ikugwize ko imbabazi kubonye, ntigucira urubanza.
urubanza rukurega ariko igucira urubanza rugukiza. Tera haleluya. Reka tugaruke rero kuri Mariya. Mariya yari yicariye mu gisagara, ijuru riramwiyumvirako. Marayika araza amuzanira amakuru meza, aramubwira nti wagira ubuntu. Yo, kano kajambo Mana kabwira umurepantansi umwe hano, mubwire ni wagira ubuntu bwo kuronka iki niki, wagira ubuntu bwo kwitwa mawuja, wagira ubuntu bwo kwitwa boss, wagira ubuntu bwo kwitwa umukozi wanje, wagira ubuntu bwo kwitwa umunyamasengesho, wagira ubuntu bwo kwitwa wasizwe amavuta. Hagira Imana igirira ubuntu atarasanganye uyu munsi. Uyu munsi Imana mwijuru ituma usohokana izina rishasha n'ubundi buntu bushasha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ramwira ni wagira ubuntu Mariya. Yesu natufase cyane. Mariya cyayumvagiza ubwoba. Yesu natufase cyane. Icyambere, ubuntu buzoguhuza n'abantu kugira ngo ushobore kuzuza kandi ushike mu ntumbero yawe. Hari abantu ukeneye guhura nabo kugira ngo bakugeze ku ntumbero. Narababwiye ko umugisha uva ku Mana ugaca ku muntu kugira ngo ushikire umuntu. Yesu natufase cyane gose. Uyu mwanya hari Imana yahezagiye bafise ikintu ukeneye ishobora kubabuza amahoro kubw'ubuntu bw'Imana bakakigutumbereza ko mu izina rya Yesu. Kubw'ubuntu bw'Imana, Imana igira umuntu ibuza amahoro, ugirirwa ubuntu nayo agutumbereze ko. Nimba ari amafaranga ukeneye ayazane mu izina rya Yesu. Nimba ari akazi ukeneye akazane mu izina rya Yesu. Icyo ukeneye cyose kandi afise Imana ntituma atekana, akigutumbereze ko mu izina rya. Haleluya. Haleluya. Hanyuma kuri 23 na 29 na 30 hatubwiye ngo Mariya acarumva agize ubwoba kubera yumvise ko yagiriye ubuntu. Hari umuntu ari hano ndinyiga Imana mu ijuru ikugirira ubuntu bw'igitangaza kugeza aho igitangaza ubona kigutera ubwoba. Oh, hari abantu bari bavyakiriye bari hano, hariyo n'abandi bari bavyakiriye bari hano. Hari igitangaza Imana ikora, umuntu akumva icyo azakira muremereye, umuntu akumva uwo mugisha uramuremereye, akumva uwo mugisha ufise uburemere bwinshi, akavuga ni kuva mbaho n'ubwa mbere ninjiye ahantu nkaha, n'ubwa mbere nkoreshejwe ibintu nk'ibi, n'ubwa mbere Imana inkoreye ibintu nk'ibi. Igitangaza kikagutera ubwoba ukarira amarira y'umunezero. Ubwo n'ubuntu bw'Imana bwonyene. Mariya yumvise ko azosinda ataramwitwa umugabo acaragira ubwoba. Yumvise niyo ndamukanyo abonye n'umumarayika acarajugumira aratinya kubera ko yumvise ko agiye kwakira ibintu bikomeye cyane gose. Imana yo mwijuru igirira ubuntu umuntu hano, imuhereza ibirengeye ibyo abantu bamubona ko ashoboye, imuhereza ibirengeye ibyo we ubwawe wari ubona ko ushoboye. Hari ikintu ubona ko udashoboye ariko Imana ikubonye ikubonamo ko ugishoboye. Hari ikintu abantu batakubonamo ko ushoboye ariko Imana ikuravye ikabona ari wewe wenyine ugikwiriye. Imana yo mwijuru ikugirira ubwo buntu ikirekure hejuru ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Hari igihe abantu bashobora kukuraba bakabona umenga ibi ntiwo bishobora, biriya ntiwo bishobora, ibimeze nuku ntiwo bishobora, gukora akazi runaka ntiwo gashobora, kuvugira Imana ntiwo bishobora, kuririmba whatever ikintu cyacu cyose ntiwo gishobora. Ariko Imana igashiraho umuhamagaro kandi kuguhamagawe n'ubuntu bwayo, kubw'ubuntu bwayo ibyo bintu bakabonera bishoboye mbere unabikoze neza. Imana mu ijuru irekurikirire cy'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ha, ataragira ubwoba. Amaze kugira ubwoba atangura gutinya. Yesu natufase cyane gose. Ndagomba kubwira umuntu wese ari ngaha, hari abantu Imana ihezagira ikabahereza umugisha. Imaze kubahereza umugisha bagatangura kumva umenga batewe isoni n'umugisha Imana yabahaye. Yesu natufase cyane. Imana yaguhaye imodoka nziza, nta gushaka abantu bamenya ko imodoka. Imana yakwambitse neza, nta gushaka kwambara neza, ushaka kuguma wambaye imyambaro idasa neza, kandi Imana yaraguhezagiye. Avuga ni ntibabe babona yuko nsigaye nishira hejuru. Put on
ambara neza mu gihe Imana yakugiriye ubuntu bwo kwambara neza. Yesu nadufashe cyane. Hariyo abantu Imana ihezagira ikabahereza ijambo mugo bakaguma bisubiza inyuma bonyene, abandi bose bakavuga muga bakaguma cecetse nkaho umenga nta jambo afise, kandi afise ico kuvuga, kandi Imana iramugiriye ubuntu bwo kumuhereza ijambo. Imana igirire ku ubuntu bwayo, ntukagire isoni zo kunezererwa no kugendererwa mu buntu bwayo. Bibaye ngombwa ko wifotora ifoto nziza, ifotora ifoto nziza. Bibaye ngombwa ko wifata video nziza, take a nice video. Bibaye ngombwa kujya neza, jya neza. Bibaye ngombwa kunasokera ahantu heza Imana yakugiriye ubuntu, sohokera ahantu heza. Reka kwibanira kandi Imana yarekuye ubuntu. Imana ikurekurira ubuntu bwayo, kandi butuma ubahuza butandukanye n'ubwo wahora ubaho mu izina ryayo. Yes. Kandi umviriza ndakubwire n'ikindi, Imana niyaguhezagira, don't apologize for looking nice. Umuntu ukabona umenga kubera usa neza, kubera kumeze neza, cyangwa Imana yaguhezagiye, ndazi buno butumwa hari abo butaza guhezagira. Imana idufashe cyane. Haleluya. Mugabo reka ndakubarire, hamwe wobaho uri umuntu udashaka ubuntu bw'Imana, woba ufise ikibazo gikomeye cyane, kubera n'umuhamagaro w'igikorwa cy'Imana wonyene utari mu buntu bw'Imana n'umuruho. Ibintu byose ukora ari kwiteramwo no kwiforsa no kwita imbere, kandi biragoye ko bishobora kubandanya. Mugabe iyo umuntu yahamagawe n'Imana, ikintu cyose kirabandanya. Everything moves, everything continues. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Kera nahora mvuga ubutumwa, navuga ubutumwa, hanyuma nkumva even my own video y'ubutumwa nafashe, nakotesheje kamera, nafashe ama video y'ubutumwa bwiza. I used money, nakoresheje amafaranga, but after doing that, Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Warungikira abantu ubutumwa, no reaction. Warungikira abantu ubutumwa, ntihagire ugira reaction. Warungikira abantu ubutumwa ukabona nyene umenga nta n'ikintu na kimwe uri kurakora. Yesu natufashe cyane. Yesu adutabara. Hallelujah. Ntangura nanje kumva umenga I don't worthy. Man, ivyo ndiko ndakora birazana impact cyane. Am I doing the right things? Cyane ndabireke. Yesu natufashe cyane gose. Ariko maze kumenyera ko nagira ubuntu n'Imana, nkaronka iyo ngabire, nkagirirwa n'ubwo buntu bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Bavyumva batavyumva ndavuga ubutumwa, babishima batabishima ndavuga ubutumwa, bafyonda batafyonda ndavuga ubutumwa, uko bimeze kose ndavuga ubutumwa. Yesu natufashe cyane. Hari abandi umunezero wabo ushingiye ku bantu bafyonze, kajya kantu bakita ngo iki, aka like, j'aime. Umuntu postinze video ukabona foto ukabona nta muntu, no kuri WhatsApp ugashira akaga foto ukabona nta muntu yashonze ko agatima, ukaca wibaza ko batagukunze, ukaca wirirwa ubuza amahoro ngo wa postinze foto ngo nta wafyonze agatima. Uri mu biki? Imana dufashe cyane gose. Ninde wavukiye ngaha kugira ngo azara kubwira yuko ubuzima bwawe bumeze neza? Nta approval y'umuntu n'umwe ukeneye yo kugira ngo wumve ko ibintu byawe bimeze neza. Numwe akeneye kubanza kugushingira intahe kugira ngo wumve ko ibintu bya bimeze neza. Imana yo mu ijuru niyagufasha ukagirirwa ubuntu bwo gusa neza, ugafata ako gafoto ugakora ibyo ukagashira habona, bagashima batagashima, endereya bandanya mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Atangura gutinya, yaranagize nubwo basibe wenyene na Elizabeth yasamye inda mu butama kazi, atatangura kugira isoni ubwo abantu babona mukecuru mfise inda baraza kuvuga ngo iki. Imana dufashe cyane gose. Atangura kugira isoni mu bantu, bakabona ari karaganira yatwenze, bakabona arirutse agize uko agiye gucira. Elizabeth, nimba urucira mu bantu mbere ukucira, Imana yakugiriye ubuntu. Ntugasubire imbabazi kuba wagiriye ubuntu n'Imana. Don't apologize for being grace. Yesu natufashe, for experiencing grace and being in grace. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Ikizokwereka ko abantu babangamiwe n'ubuntu
yakugiriye, bazotangura kuvuga utuntu tw'amajambo tw'inyuma yawe tuguherekeza tugukurikira, ariko ibyo ntibizogira icyo bigutwara. Imana yo mu ijuru yatumye ugirirwa ubwo buntu, uzobandanye wongere ubandanye. Bavuze ko babangamiwe ubandanye kubabangamira, bavuze ko batagukunda ubandanye ubikorera icyo, kandi Imana yo mu ijuru izotuma babyemera mu nyuma mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Ishari rirabaho. Hari abantu batagukunda kubera ubuntu wagiriwe n'Imana, ukibaza ngo nawe ntiwobandanya, kumbe ni ishari bakugiriye. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Ntukaze urindira ko abantu bose bagukomera amashi ku buntu Imana yakugiriye. Imana dufashe cyane gose. Batagukomeye amashi, vuga ni naho mutayakomye, ndabona ko mubizi yuko ibintu birakaze, ibintu birakomeye. Imana dufashe cyane gose. Rega ari umuntu ashobora kukuraba ntakubwire kubera ko atinya yuko niyakubwira kusa neza cyangwa ibintu byawe bimeze neza cyangwa uri kubikora neza cyangwa ibintu ari sawa, acavuga ni azohava yibaza yuko yandenze, cyangwa se ace yibaza yuko yasumbye, cyangwa se aca yibaza ko namwemeye, akaguma acecetse. Mugabo aguma arabavuga ni uyu muntu aratumaze ni kuri kose, uyu muntu yewe. Imana dufashe cyane gose. Kandi arongeye arisha abazimu, kandi arongeye aguma araba, mugabo atavuga, adaceceka. Imana irekura ubuntu bwayo, abantu babura icyo bavuga kandi babura ijambo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana dufashe cyane gose. Dusomere Abikorino ba mbere 15 ku murongo waho w'10. Cete cya mbere Paulo yandikiye Abikorino. Mbere yuko asoma hano, ntukumve ugabanukiwe kubera ko ubuntu Imana yaguhaye. Hari igihe Imana ishobora guhezagira umuntu. Imana imaze guhezagira umuntu, amajambo akacahaguruka akaba menshi. Nimba Imana yamuhezagije ingabire yo kuririmba, amajambo y'amakritike akacahaguruka. Nimba Imana yamuhezagije ikibanza runaka, nimba Imana yamuhezagije umugisha runaka, amajambo akacahaguruka menshi. Yesu natufashe cyane gose. Hari abantu rero baca bibaza ngo uburyo bwiza bwo kugwana iyo ntambara y'ishari yahagurutse kubw'ubuntu Imana yashize hejuru y'umuntu. Wibuke ko ubuntu ari ikintu kiza hejuru y'umuntu naho umenga ntiyaragikwiriye, kubera ubuntu bw'Imana bwaje hejuru y'ubuzima bw'umuntu. Uwo muntu nawe yumva ayo majambo, amakritika, amakomanteri, ibicanege n'ibicavutu n'isaku, akaca yumva umenga yohagarika gukora ariko arakora kubera yuko bariko baramuvuga cyane. Ntukagabanukigwe kubera amajambo y'insaku. Ntukareke gukora Imana kubera bariko baragukritika. Ntukagabanukigwe na gatoya. Bareke amaso y'ibikere ntagabuza abavomyi kuvoma. Bareke bavuge, bafise ishari y'ibyo Imana yagukoreye, bafise ishari naho Imana kirakujana, bafise ishari kubera ibyo ufise batabifise, bafise ishari rya Imana yakugejeje bataragera, bafise ishari no kubona iyo n'imbere yawe ukuntu hameze. Ibyo byose ntubyiteho. Imana yo mu ijuru ubuntu yakugiriye, ndayinginga ngo irushirize kubugwiza no kubwagura mu izina rya Yesu. Abanyeshari batobeya n'abasanibaratu bareke babandanye bavuge, ariko ubuntu bw'Imana bubandanye bugwira ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Imana idutabare cyane. Yes, many of them, penshi cyane baragabanukirwa. Umuntu umwe yaravuga ubutumwa neza cyane, aravuga ubutumwa cyane gose, akanavugishwa cyane gose. Batangura kuvuga Yesu natufashe cyane, baramuvuga cyane, ujya nawe baramuvuga ubujambo bwinshi cyane gose. Atatangura kuvuga ngo sinzosubira kuvugishwa, ngo iyo mvugishijwe ngo baca bamvuga, ngo kandi sinzosubira no kuvuga ubutumwa runaka, ngo iyo mvuze ubutumwa runaka abantu baca batangura kungira topic. Yesu nadufashe cyane gose. Then why do you care?
nimba imana yaguhamagariye guhumuriza imitima y'abantu bahumuriza, nimba imana yaguhamagariye kwihanisha abantu bihanisha, nimba imana yaguhamagariye guhezagira abantu bahezagire, nimba imana yaguhamagariye kumuvugishwa mu mahanga vugishwa, nimba imana yaguhamagariye kuririmba ririmba, ntihagire ikindi kintu na kimwe witaho. Abagwanya umuhamagaro n'abatemera umuhamagaro n'ubuntu bw'Imana ku muntu bazokwamaho, ariko Imana iguhereza inkomezi zo kubandanya urugendo, ntugabanukirwe kandi ntupungukirwe na gatoya. Imana igushoboze mu izina rya dusomere Abikorino ba mbere 15 umurongo w'10, dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukundi, kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubw'ubusa. Paulo aravuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uwondiwe. Yesu natufashe cyane gose. The ex killer, umuntu yigeze kuba umwicanyi, ahiga abantu bose bavuga ijambo ry'Imana, bavuga ubwami bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwaramuhesheje agakiza. Ubuntu bw'Imana uyu munsi buguhesha ikindi kintu mu izina rya Yesu. Ndagomba isengesho rihagurutse Imana mu nyonga zayo, rishireho ubuntu butandukanye ku buzima bwawe, ushireho ubuntu bwo mu bundi buryo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Heza. Ariko natamye kurusha bose, ariko si jewe, yamara n'ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanje. Amen. Yesu natufase cyane gose. Naratamwe bisigurike, narahamwe cyane, narababajwe cyane, naraciwe intege cyane, naraciwe ivutu cyane, naravuzwe cyane, naraciwe intege kenshi, ariko si jewe nishoboje, ubuntu bw'Imana nibwo bwanshoboje. Waruzi yuko ushobora gusaba ubuntu Imana no mu gihe ubona wahagurukiwe cyane, Imana ikakugirira ubuntu bwo gukomera. Hari ibintu ugeramo by'amageragezwa ukabona yuko n'inkomezi zawe zitagishoboye, kavuga Imana ngirira ubuntu mbabarira, singomba guhusha agakiza, singomba gusubira kuva mu gakiza, singomba kumaramara, singomba kuva mu rukundo rwawe, singomba guhusha ineza yawe, ngirira ubuntu ku rugezo rudasanzwe. Ubuntu bw'Imana bukagushoboza ugasubiza amaso inyuma, ukiyumvira ukuntu wanesheje nuko washoboye izo ntambara zose bikagucanga, ariko wasubiza amaso inyuma ugasanga n'ubuntu bw'Imana bwakubereye maso, bwakurinze, ukaraba hahandi wari ugiye kumaramara, ukaraba inkomezi wakoresheje ugasanga izo wakoresheje n'izasabwa ntaho bihuriye, ariko ugasanga ubuntu bw'Imana nibwo bwagushoboje. Ukaraba hahandi wari ugiye gupfa, ukaraba inkomezi wakoresheje n'inkomezi zari zisabwa, ukabona nta kintu kinini wakoze, ariko ubuntu bw'Imana bwakongeye imyaka yo kubaho. Ukaraba hahandi wari ukeneye ubuzima, ukabona amayeri n'amastrateji wakoresheje ntago byari bikwiye kugira ngo ushobore kuronka kiriya kintu, ariko ubuntu bw'Imana akaba aribwo bwabiguhesheje. Ubuntu bw'Imana ushireho ikintu naho byaboneka nkaho umenga ntacu ukwiriye, nkaho umenga ntacu ubereye, ariko ubuntu bw'Imana bukugiheshe mu izina rya Yesu. Hari abantu bari hano ubuntu bw'Imana bugiye guhindurira amazina. Hari abantu bari hano ubuntu bw'Imana bugiye kwambika icubahiro gishasha. Hari abantu bari hano ubuntu bw'Imana bugiye kwita amazina mashasha. Hari abantu bari hano ubuntu bw'Imana bugiye guhindura abantu bashasha. Imana iguhereza ubuntu. Haleluya. Sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, Yesu yangiriye ubuntu. Sinari mwiza, sinari mwiza, sinari shiramo igisirimba yangiriye ubuntu. Sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, Yesu yangiriye ubuntu. Sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, sinari ntiwari mwiza, ntiwari mwiza, Yesu yangiriye ubuntu. Sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, Yesu yangiriye ubuntu. Sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, Yesu yangiriye ubuntu. Sinari we, sinari mwiza, sinari mwiza, sinari mwiza, Yesu yangiriye ubuntu. Sinari mwiza, sinari mwiza,
ntago twari beza, twari abanyabyaha, ntago twari beza, sinari mwiza, 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 Yesu yangiriyeho. Haleluya. Hariyo abantu ngaha usibye ubuntu bw'Imana bwonyene butumye bamera uko bameze, uzanya agafoto kabo ko muri 2010 ukaca uzana n'iyo uyu munsi wavuga ni aba n'abantu babiri batandukanye, 2 different people. Imana mfashe cyane. Uzanya agafoto ko muri 2009, 2010, 2011 ukagashira hano, hari nabo tutomenya ngaha benshi, tutomenya uyu siwe. Yesu natfashe cyane gose. Shobundi hari umuntu yanyeretse ifoto yiwe, ndavuga ni naho ntera mu rushinge sinshobora kwemera ko yari wewe. Imana mfashe cyane. Ariko ubuntu bw'Imana bwaragutabaye, burakwibuka, buragusiga. Iby'Imana uko yari rejo n'uyu munsi ni kwiri, uko yagutabaye cyagiye, uko yagusize cyagiye, n'uyu munsi yongere kugusiga, n'uyu munsi yongere kukongera ubwiza bwayo. Abazokubona mu yindi myaka 3 iri imbere, abazokubona mu yindi myaka 2 iri imbere, abazokubona mu yindi myaka 5 iri imbere, bazobona ubundi bwiza bushasha bw'Imana mu izina rya. Guhera uyu munsi hari ubuntu bw'Imana irekura ku buzima bw'abantu. Mu myaka mikeya cyane iri imbere, amazina n'amashusho y'abantu ategerezwa kuzoba yahindutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana dufashe cyane gose. Ngomba dusenge isengesho, umuntu wese ari ngaha bwira Imana irekura ubuntu bwayo ku buzima bwawe. Yesu dufashe cyane gose. Akazi kose wokora utakagiriyemo ubuntu bw'Imana, ushobora kumenga nta nubwo uri kurakora akazi kandi ukamenga abandi nibo bariko barakora akazi. Iyo umuntu agize ubuntu bw'Imana, umenga niwe wenyene yavutse, umenga abandi ntibigeze bavuka, umenga niwe wenyene Imana ikunda, umenga ni n'umuhererezi w'ijuru. Ubuntu bw'Imana iyo bubaye hejuru y'ubuzima bw'umuntu, Imana iramusiga, ikamusigasira, ikamuba hafi, ikamucira inzira, ikamugura imiryango. Imana yambwe ko igomba gushira ikirere cy'ubuntu. Ngomba ninginga Imana irekura imhemu y'ubuntu, dutangure kuyibamwo. Hari abantu bategerezwa guhindurirwa ubuzima kandi bivuye ku buntu bw'Imana mu izina rya Yesu. Warakoresheje ingufu zawe ntibyakunze, warakoresheje umubiri wawe ntibyakunze, warakoresheje ibyiyumviro ntibyakunze, warakoresheje ingufu ntibyakunze, warakoresheje ibishoboka biranga, ariko ubuntu bw'Imana buraza gutuma byemera mu izina rya Yesu. Haguruka dusenge. Kubera ubuntu bw'Imana, it is effortless power, effortless blessing. Yesu natfashe cyane gose. Haleluya. Numugisha umuntu yisangamwo atawugizemo uruhare mu buryo runaka, mu mwanya runaka, mu nzira runaka, ukabona Imana ikugiriye ubuntu. Yesu natfashe cyane gose. Isengesho rero hano singomba umuntu asengera uwundi, tangura kwisengera. Ngomba umuntu wese yisengere, ubwira Imana yugurura umuryango w'urugi, urugi rw'umugisha, ariko umugisha uzana ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Winginga Imana irekura ubuntu bwayo ku buzima bwawe, winjire mu buntu bwayo, ugendere mu buntu bwayo, we-experiencing ubuntu bwayo, ishusho n'ikirere cy'ubuntu kibe hejuru yawe mu izina rya Yesu. Karibu mu isengesho. Mana mu izina rya Yesu Kristo, senga